Kugizina mwiriye. Abandi ngo pesha, wesha pepeta kushikira mburi mbali. Kamili laza chini zinazi. Bamwita Baraka Olege ni umuririmbyi aracyari muto arakunda ugwaruka kandi nagwo ruramukunda. Hari mu kiganiro cyo guhanahana ibyumviro kubijanye n'ibiyayuramutwe ububi bwabyo cyane cyane n'ingere bo vyirinda. Olege Baraka rero araha impanuro abakiri bato kugira ngo birinde ibibasamaza harimo n'ibiyayuramutwe. Ego natanguye kunywa urumogi, itabi n'inzoga n'ibindi byose bijya tumva twita amabusta muri umwanya mfise imyaka 13 ndabibamwo imyaka 17. Ubu Imana ishimwe kubona yarankujije n'aba père éducateur ko tubavuga bo muri association burundaise pour un monde de paix sans drogue. Baramfata kandi baramfasha. Uko bamfasha muri umwanya ndagenda ndiyumvira ibibi byose naciyemwo, numva ndababaye njenene, numva nagahinda kenshi mu mutima kuko ubuzima jewe nabayemo sinovuga ko ari bwiza. Bwari ubuzima bubi bwatuma ngwana muhira nuko abavyeyi niba abavyeyi sambana uko ndavyumva. Rero muri umwanya ngenda vyumvira numva ko naramenje cyane. Mu mwanya nibwira ko ivyo nivyo yari umutsi, mu mwanya nivyo nashimikiriza cyane mu buzima bwanje, mu mwanya numva ko ndabikunda n'umutima wanje wose. Gushikaho umunsi biminduka naragwaye sinzi byari byo, nari mejeje kukanywa nyene kagatabi kanje mu nyuma cyane ibizunguzungu byinshi cyane. Gushikaho nisanga ndi kwa muganga sinamenye nuko nashiseyo. Dr arapima amaraso, umutima, byose ambwira ati byose urakomeye na malaria ufite, none ufisikiye kibazo. Ndamubwira jewe byose nibaza ko mfise kibazo, none ubuze ingwara ngaho uri umuganga je cyanda kugira komeze gute. Ati okay sindabura ingwara urwaye, reka ndakwandikire ordonnance uje gupima hama tuzanire inyishu. Okay ndavuga nta kibazo, aho numa hose je ndagenda. Anyanzikira scanner. Numvise scanner ndavuga mana ndagowe. Jewe scanner oya nshaka kwibona ukubya oya ndumva ibibazo byinshi mu mutima. Ndamubwira docteur je nibaza ko ingwara ngwaye je no ikubwira kandi ndayizi. Nari mejeje kunitabi cyane umva merewe gutya gushikaho nza ngaha. Docteur acambwira urabona ko bitoye ivyo nivyo, acasigurira ibintu byinshi. Ndabwa none ko je nari menyere ko ari umutsi, none nzobaho gute? Ndarira ndafata umwanya ndarira nk'ubuza umuvyeyi. Icyambere reka manze ndabasabe inkomera amashi kwa Mutambuka Bienvenue. Baragize ide nziza kandi inatuma abana bacu, abana b'igihugu bari mw'ibarabara baronka undi munezero uvuye mu mpano Imana iba yaradushizemo. Nk'uko ndi ngaha rero umuririmbyi en general ndakundwa n'abana cyane. Abana en general barankunda. Hama monsieur wacu Bienvenue iyo mpano yarayibonye, ayo maraso meza ku bana yarayabonye ndafise caranyegera aravuga ati kuko barigeze kuntumira mu bintu bigiye bitandukanye kubafasha distribuer ibintu bigiye bitandukanye ku bana batishoboye, akavuga ati reka n'umu artiste wacu Olege ahashike mu gihe bako baratanga utuntu n'utundi. Olege nawe azoba ari ku ruhande ababwira ati Imana ikunda abayo kuko ari benshi. Rero Imana ikunda abayo koko
amasengesho canke umutima abantu banyereka bafise ko sinawigumiza ko nditanga uko nshoboye cyane nkaserukira abo bana mu bintu bigiye bitandukanye nkaba ndi ngaha rero mu nshaka nko kubamenyesha cyangwa kubasaba akayite mfise kuba keza kuri abo bana bo mw'ibarabara cyangwa abantu bose batishoboye. Ndi kumwe na Sade mu mwanya nafise ide yo kuzokora indirimbo zibiri z'agateka kazina muntu canke agateka k'abana canke abandi bantu bose batishoboye abafasha kubaremesha biciye mu gahogo kanje. Muri ico gihe rero nasaba mumbe hafi muri ivyo bikorwa mubikurikirane. Nshatse kuvuga iyo miziki ibiri irafise n'ikindi kintu yofasha abo bantu batishoboye canke abana bo mw'ibarabara kuko barimo impanuro nyinshi canke utumessage tuba turiko turatanga ku yandi ma-association manini cane adukuriye no kubaremesha kubumvisha yuko ibibazo barimo canke ubuzima bavutsemo icyambere ari Imana yabishimye kandi atacu tuzazokora kugira tubabe hafi kuko bazokora bibona kubumvisha yuko tubari hafi en general bumve ibintu byose barimo tuzovenga kwisi gufashanya tuzobaba hafi ko dushoboye bakiyumva nabo yuko bahari mu gihe akazi kigatuma ingo zigiye zitandukanye zibibagiza ama stress. Rero nizo usanga zifise umudundo mwiza ugasanga uko utamba uko ukora siporo urumva ni ibintu byinshi cyane zigufasha. Rero umu ambassadeur mutube hafi muri ivyo bikorwa sawa n'abandi ndibaza banyecubahiro bari ngaha baravyumva ndi umurundi wanyu ngaha abana batishoboye canke abantu bafise ubuzima bugoye turafise ico twobafasha nkuko Imana bandanye dutiza ubuzima. Rero mu gihe rero tukiri bazima reka dufashanye dufashe n'abandi. Rero en general reka ndabashimire ndababwire yuko ndi hafi yanyu murakoze cyane. Oh no, njenga dokta naranosibiri mpejeje kuposa Yesu yampaye dola engera abasomesha ndabona babonyumviriza mu kandi abona benshi bacugumira bakabaza bigira babona batata bagenda ufata ibiga wesha ibintu urabizi murakoze cyane. Oh no, njenga dokta naranosibiri mpejeje kuposa Yesu yampaye dola engera abasomesha ndabona babonyumviriza mu kandi abona benshi bacugumira bakabaza bigira babona batata bagenda bagati biga ngo wesi bibi urabizi Puerto Rico papela panegrico yublono rosinetto mukunywe mukule musilipe nilibifanya pasikosa mutasilike wesi nilibingu vitesa nilibingu vihabubele tindasesa Desire permise Carmen ndazo musape edite jewe ndakaze message kuyazodufasha kwegera bajya babinywane yo kwashirwara abanyarwanda cyangwa abafata amakokayine cyangwa tuzobatambisha n'abafana biwanje bizokora yuko tubigerageza ntacyo turigana impanuro noha abantu bafata ibiyobyabwenge muri rusange cyangwa n'abandi bafite ingeso mbi ziva gufata ibiyobyabwenge ndabanura yuko bivanye n'ibibazo bafise hari izindi moyen bokora kugira amastress cyangwa ibindi bintu tukabava mu mutwe ahanini twashira imbere amasengesho hamwe no kumva impanuro. Ivyo biratuma amanatwe mu gihe jena ndi n'umuririmbyi tuba umunezero tubafasha vibe mu ngo zacu zitandukanye kuko ibiyobyabwenge
no ku magara biraruhisha igihugu kuko tuba tubuze, turabura intwari, turabura abasore, turabura aho urabona tubuze kuma mu gihe usanzwe bazi ko abakobwa ari amashurwe y'igihugu urumva birababaje cyane. Rero bashe rero mufata ituriyabura mutwe muri rusangi cya mbere reka twizere Imana taho gusenga amasengesho ni inyishu ya byose. Hama namwe mu gihe nyakubahwa umukuru w'igihugu yaravuze ati umugenzi w'abashe mu gihe bizongera cyane yo gusoma message y'abahoze bafatana ko bari hamwe bakavuga ati turafite amaproje turifuza gukora tukaronka agafaranga kugira tuce kure ibi bintu by'ubusuma cyangwa ibikindi biki. Muri ico gihe umukuru w'igihugu turamwizeye cyane umugenzi w'abashe azotuba hafi twebwe dufata ibyo bintu amavuga ati n'ubundi n'ababaye hafi nibwo busuma cy'umutangura ndazi dusanzwe dufite ubwenge dusanzwe dukundwa igihugu ntikitwaha ahubwo tubijamo kubera imvo izi n'izi. Icya mbere taha Imana, icya kabiri icishe bugufi, icya gatatu mugire urunani hama twegere guverinoma yacu nayo guverinoma yacu n'ababyeyi bazotuba hafi. Murakoze.